Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu umuhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru yiba biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tugaruka ku biba biriko biravugwa mu bisata vyinshi bitandukanye harimwo politike, ubutungane, umutekano ndetse n'ibindi. Muri kano kanya muri gwa ruhererekane rw'inkuru tubashikiriza cyane zirabana ni leta jerivendera ko buca isigaje agahe gato yose ngiveho hashirwe hiyindi. Hari vyinshi tugenda turagaruka ko turamaze kugaruka ku bashikiranganje batandukanye harimwe nk'umushikiranganje Martin Iteretse w'intwaro hagati mu gihugu, akazamwo Imeride Sabushimike ndetse n'abandi batandukanye. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku mushikiranganje w'ubushikiranganje bamwe bavuga ko ubu butake baho nga mu gihugu c'u Burundi, ubwo nta bundi n'ubushikiranganje bw'ubutungane. Reka tugaruke ku mushikiranganje yabutwara yashizweho mu mwaka w'ibihumbi 2021, uwo akaba ari Domine Banyankimbona. Nkuko bivugwa kandi amakuru ahari muri dosiye yiwe muri leta, mu mwaka w'ibihumbi 2020 Domine Banyankimbona yarinjiye muri leta yarirongowe na Bunyoni nk'umushikiranganje w'abakozi n'akazi, gusa muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2021 ahindurirwa amabanga ashirwa mu bushikiranganje bw'ubutungane aho yasubiriye umushikiranganje Janine Nibizi muri ubushikiranganje bw'ubutungane. Bamwe bati uyu yabaye umushikiranganje w'akarenganyo. Reka tugaruke kuri bimwe mu vyaranze Domine Banyankimbona muri leta ya Jerive Ndirakobuca. Benshi baribuka imwe mu nkuru igeze gutambaka ku mbuga ngurukana bumenyi, aho umwe mu batamakazi ngo ari mwarabwira umukuru w'igihugu ati nyakubahwa mukuru w'igihugu, jewe ndipfuza ko ntabara ukangira umushikiranganje w'igitoro. Nuko umukuru w'igihugu ati kubera iki? Undi ati umushikiranganje w'igitoro kandi ntaco dufise mu gihugu cacu. Umutamakazi mu kwishura umukuru w'igihugu ati none ko waganye ubutungane atabwo dufise ngo umukuru w'igihugu ntibongeye kubonana. Iyo nkuru ntabwo tuzi niba ivyayo ari vyo, gusa reka tugaruke ku vyaranze uyu umushikiranganje. Bamwe bati ese burya Uburundi burafise umushikiranganje w'ubutungane? Igihe Domine Banyankimbona yagenwa ngo arongore ubushikiranganje bw'ubutungane muri Munyonyi umwaka w'ibihumbi 2021, hari bamwe mu banyororo bari bamaze imyaka bapfunzwe umunyororo w'akarenganyo. Akarorero bamwe baravuga ko Christian Butoyi Coga yaramaze imyaka 7 n'amezi abirafunzwe mu iboro rikuru rya Mpimba, yagirizwa ko yagandaguye ababikira batatu b'abataliyano kazi mu Kamenge, akaba ari kwigenekerezo y'indwi ishiru ya 8 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2014. Mu kwicenda kuza rero uyu Christian Butoyi azoba kwije imyaka 11 muri uwo munyororo w'akarenganyo. Nta numwe atazi ko ababikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi SNL ryari rirongowe n'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Nta numwe kandi atazi ko Christian Butoyi yagwaye mu mutwe ko atari no gushobora gutegura iryo gandagurwa. Domine Banyankimbona arazi neza ko Christian Butoyi atarigera yitaba ubutungane mu myaka 10 n'amezi 10 amaze mu munyororo, ngarazi neza ko kandi ari impahazwa. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ndetse n'amasosiyete civile vyose vyarasembereye incuro nyinshi cyane, ariko umushikiranganje yaranse bose kubumva. Aha tukagaruka kuri Colonel Dieudonné Dushimagize Batazira Gangi. Uyu we yafashwe ku igenekerezo ya 18 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2016 ku cyahavuye gikorwa we ari mu munyororo, yaciriwe gupfungwa imyaka 10. Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2021 yararonse imbabazi za President Ndayishimiye zatumye igihano ciwe gihinduka umunyororo w'imyaka 5. Kwigenekerezo ya 18 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 Colonel Gangi yaragejeje igihano ciwe. Umunsi Domine Banyankimbona agenwa kuba umushikiranganje w'ubutungane, Colonel Dieudonné Dushimagize yari yaragiye ahejeje umunyororo wiwe wamaze kurenza ko imyaka 3 n'igice. Uyu mushikiranganje yarabimenyeshejwe kenshi. Dieudonné Dushimagize yaramwandikiye, Domina ntiyigeze anamwishura. Cyo kimwe na Colonel Gangi, indiriza abanyororo zarahejeje umunyororo, abandi barejejwe ariko vyaranse ko barekugwa. Tugaruke kandi kuri Pierre Nkurunziza yahagaritswe n'iperereza ryamufatiye ku Musaga
mu mwaka wa 2016 nawe uyu akaba yarafashwe ku igenekerezo y'indwi ndamukiza uwo mwaka mu nyuma janwa mu mpimba. Ku igenekerezo ya 20 Rusama umwaka wa 2016 TGI Bujumbura Mail yaramurekuye vy'agateganyo kubera atacemezo na kimwe c'ivyaha cari kiriho. Kugenekerezo ya 30 Rusama umwaka wa 2016 nyene procureur wa Bujumbura Mail yarasoye ordonnance irekura Pierre Nkurunziza. Uyu ntiyigeze arekugwa, ntarigera aburana n'idonido. Ingingo imurekura vy'agateganyo ntigeze yunguruzwa ngo ivuguruzwe. Igihe Domine Banyankimbona yaba umushikiranganje w'ubutungane, Pierre Nkurunziza yazamaze imyaka 5 n'igice muri ako karenganyo. None nubu niko biri. Abantu bapfungiye ubusa nka Petero Nkurunziza abo babangana gute? Ese Domine Banyankimbona ntaco bimubwiye? Sivyo gusa kandi reka tugaruke ku vyabaye nanone ku igenekerezo ya 13 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020. Prime Niyongabo batazirakomesha yahoze ari intwazangabo mu gipolisi na Colonel Ponsier Baritonda batazira Bitosi intwazangabo yakukurutse aba barafashwe n'iperereza. Bazize ko bahoze ari intwazangabo mu gisirikare ca kera hanyuma binjira muri seneri ya Gatogwasa. Komesha we yafashwe ari n'umujenama wa commune Songa mu ntara ya Bururi. Ubu bagira bakwiza imyaka 5 mu mabohero vyarananiranye ko banacigura urubanza. Abanywanyi ba seneri bapfungiye ubusa ni benshi cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, ariko navyo uyu mushikiranganje ntaco bimubwiye. Muri gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2024 Colonel Leonidas Atungimana batazira muporo yarasohoye ibohero rikuru rya Mpimba ajanwa mu gasho mwiperereza ibujumbura. Kugeza ubu ntarasubizwa mu Mpimba. Muporo yari yafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Uyaracira umunyororo w'ubuzima bwose ngo kuko atashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu gihe ari mu batanguje urugamba rwa CNDD FDD. Naho vyakabaye ko umuntu akugwa mu ibohero rikuru kugira asubizwe mu gasho kwa OPG. Nivyumvikana kandi ingene uwamaze gucibwa urubanza asubizwa kwa OPG. Muporo yarakubiswe mu iperereza. Muporo ntarekuriwe kubonana n'umuryango wiwe. Ivyo byose Domina Banyankimbona arabizi ariko ntaco bimubwiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 naho nyene umunyeshuri yitwa Christelle Ndayishimiye muri commune Ntega mu ntara ya Kirundo yarareze umuyobozi w'ishure yagomba kumushurashuza. Uyu mwigeme yarapfunzwe biranemezwa n'abacamanza batatu ba TGI Kirundo bamucize k'icaha cyo kumena ibanga ry'akazi no kuvuga violation du secret professionnel. Umushikiranganje Domina Banyankimbona aho guhana abo bacamanza yarabahumurije ngo bagize agasamazi. Abantu bakorerwa icaha akaba ari bo bapfungwa bo babangana gute muri iyi myaka ya Domina Banyankimbona. Reka tuvuge se kumumenyesha makuru Sandra Muhoza, ese tuvuge dossier Dr Christophe Sahabu, ivya Ken Claude Nduwimana vyo nakamaramaza. Ese tuvuge impahazwa zitagira uko zingana zivundiye mu mabohero y'u Burundi. Mu kiringo Domina Banyankimbona ari umushikiranganje w'ubutungane abantu bari hafi amajana 2 baramenyekanye ko banyurujwe n'inzego z'iperereza SNL ndetse na JD kandi ko batarigera basubira kuboneka. Ababikoze nta numwe yigeza kurikiranwa. Igikorwa ca Domina ngo cabaye cyo gufukira ivyaha bikomeye vyaba ivyo gusesa amaraso vyaba ivy'ubutunzi ibikorwa n'ubutegetsi cane buriho. Ngo mu myaka 3 n'amezi 7 amaze arongoye ubushikiranganje bw'ubutungane Domina yabaye umwamikazi w'akarenganyo. Muti rero uyu Domina tubabwira ninde? Ese afise urupapuro rw'umutsindo oruhe? Uyu Domina Banyankimbona yavutse umwaka w'igihumbi 1970 muri commune n'intara ya Bururi. Mu mwaka w'igihumbi 1999 Domina yaronse urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse mu bijanye n'amategeko no kuvuga droit muri Université Espoir d'Afrique yari Nairobi muri Kenya. Imbere yo kuba umushikiranganje ajejwe ubutungane Domina Banyankimbona yarabaye umucamanza muri sentare y'akazi Tribunal du Travail, aba umucamanza muri Cour d'appel ya Bujumbura, aba umucamanza muri sentare nahinyuzwa Cour Supreme, abicegera c'umukuru wa sentare nahinyuzwa akaba n'umukuru w'igisata ca Gasamburamanza. Uyu akaba arinjiye muri leta ya Bunyoni muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 nk'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi.
muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 naho yasubiriye Janine Nibizi mu bushikiranganje bw'ubutungane. Ngo biratangaje kubona Domina abanyenkimbona mu mwambaro w'ubutungane w'umugambwe kandi mu gihe cyose yari mu mabanga yari umucamanza. Abacamanza nabo bakaba batarekuriwe kuja mu migambwe. Uyu kandi abaye umushikiranganje ntigeze amenyesha ko yinjiye muri CNDD-FDD. Ni ikimenyetso ko yamye ari umucamanza no muri CNDD-FDD. Ngo kwiyorobeka biri mu bisigura ingene no mu mabanga ajejwe Domina abanyankimbona aboneka ko akorera inyungu z'umugambwe avamwo. Ubutungane akaba yarabugize inyundo yo guhonda aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwanka bihinduka umutaka w'inkozi z'ikibi ziri mu butegetsi nkuko bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bobo babitangaza. Uyu Domina yaragishijwe ko ibirego vyinshi bitandukanye nkuko twabigarutseko. Hari ica Petero Nkurunziza nkuko twabivuze ariko mu mwaka w'ibihumbi 2016 ariko naho ntiyari kugwa akaba kiri mu ibohero. Hari amadose kandi kuri ubu agihari nk'idosiye y'umumenyesha makuru Sandra Muhoza, Christian Butoyi, Dr Christophe Sahabu ndetse n'abandi benshi batandukanye harimwo nabo tutavuze amazina yabo kubera ko tutabamenye bakivunde mu ibohero kandi barahejeje iminyororo bari barakatiwe na za sentare. Benshi bakabona ko rero uyu mushikiranganje avuye mu mabanga yiyambitse ibara ku rugero rudasanzwe kuko benshi bavuga yuko nubundi nawe asa n'utaruzi ivyo mabanga ajejwe. Nkuko kandi amakuru dufise abandanya abivuga. Cibitoke abakenyezi bo bariyamiriza uguteba k'ubutungane mu matati y'amatongo. Nkuko amakuru dufise abitubwira kwigenekerezo y'icenda mu Kakaro mu ntara Cibitoke. Muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu abakenyezi benshi bariko biyamiriza ico bita ukwikwega kudasiguritse mu manza z'amatongo. Cyane cyane imanza zijanye n'ibisigi aho abakenyezi bahangana n'abagabo bakomeye basa n'abagomba kuguma ari bo bafata ijambo mu butungane. Bamwe mu bapfakazi babiri basanzwe kuri sentare nkuru y'igihugu ya Cibitoke baturuka ku mutumba Kagazi bavuga ko bamaze imyaka 27 baburana kugira ngo bagarure iparasara yabo basigiwe n'abavyeyi babo. Muri ico gihe cyose rero urubanza ntiruracibwa. Harakoreshejwe uburyo bw'abamenyesha makuru kugira ngo dosiye yabo itere imbere ariko vyose ibi vy'ubusa nkuko bivugwa n'umwe muri bo byaboneka ko arushe. Abo bakenyezi bakagiriza ubutungane guhengama no kugiga ibiturire. Bakagiriza bamwe mu bacamanza korohereza abo baburana kenshi baba ari abagabo bahagaze neza ku bwabo bashobora guhiga iturire abacamanza. Uti turabapfakazi ntitugira abaduserukira nta buryo dufise kandi ibitugira ko ingaruka mbi. Ubutungane ariko bwategerezwa gukingira abatishoboye nkuko bagaragaza umubabaro. Aba bakenyezi rero basaba abajejwe ubutungane kunyarutsa imanza badahengamye cyane mu manza z'amatongo zirimo abantu bakumirwa mu kibano. Uko kwikwega ngo biva mu gucererwa mu bajejwe intwaro ngo n'ubwoko bw'akarenganyo gahonyanga ubuntu bwacu n'iterambere ryacu nkuko bobo bashikiriza. Mu ntara Cibitoke kimwe n'ahandi mu gihugu ubutungane baracari inkingi nkuru y'amahoro ariko mu gihe cyose abanyagihugu batishoboye babandanya bumva ko bakumiriwe ngo kwizera leta bizoguma bigorana. Saho gusa kandi hari ibibazo gusa kuko bivuga yuko Igitega naho hari umukenyezi muto yishe umugabo amuhora kumuca inyuma. Nkuko amakuru abivuga naho kwigenekerezo icenda mu Kakaro icago cyateye ubwoba ku bantu ku mutumba Rurengera zone rw'isabe muri commune Bugendana hagati mu gihugu aho umukenyezi w'imyaka 33 afise abana batanu harimo amahasa yishikanye ku gipolisi ca commune ku munsi wa mbere igenekerezo ndwi mu Kakaro nyuma yo kwiyemerera ko yishe umugabo wiwe Fabien Abasabose. Wamakuru avaho vyabereye ubwo bwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuw'Imana igenekerezo ya gatandatu mu Kakaro uyu mwaka aho ngo uyo mukenyezi yasanze umugabo wiwe mu nzu acamukubita amahiri menshi akoresheje umuhini acaramwica. Ayo makuru kandi aremezwa na Salvatore Atungimana akavuga ko intandaro yo kutumvikana kwaturutse ku vyo umugore yagiriza umugabo wiwe vyo kumuca inyuma.
bamwe bati igipolisi cyatanguye amatohoza mu ntumbero kwerekana umuco kuri iryo bara. Mu ntwaro bo nabo bakemeza ayo makuru ariko bakababazwa n'iyo ngeso yo kwihanira. Mu ntwaro bakibutsa ko amatati yose ategerezwa gutorerwa umuti biciye mu nzira nziza, bagasaba abanyagihugu kwama bitura ubutungane aho kwihanira. Ngaho amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone nibuteri wafite ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa na biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba mu butungane n'ibindi bisata byinshi bitandukanye. Numuza divi rero Imana ibayezagire ibikorwa byanyu bya misi yose muriko murakora.